ashimwe. Tubahaye mwaramutse mwese mu izina rya Yesu. Amen. Imana natwe tukaba dushimira Imana ku cyiza yakoze. Imana yacu ntihagucubahiro. Hanyuma rero rero ntarabanda kuvuga kambanze ntereko mufasha abari batangura bamuhaye cyane. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Bakumbiriye mwese mu izina rya Yesu. Amen. Imba ntagira ingene no kuvuga Imana. Imana ntoyivuga, ntoyibwira abari mu Rwanda, ntoyibwira abari muri Kenya no muri Amerika, abatayizera hari ibindi bayibangikanye, bakamenya imbaraga zayo, bakamenya ingene ikora n'ingene yishura umuntu ageze ku kanyuma, mengo n'akahebwe, mengo n'isazi, imibu igenda ibwirana tujya n'akahebwe ntakizovamo. Ariko nyene iyo Mana yacu iseruka. Ndashimiye Imana ko nandi yasize mu bavyeyi bakundwa. Nari umuvyeyi ariko burya sinari bwumve ubara kwinda cyangwa singana abavyeyi bamera. Ariko Imana kuko byayihimbaye ntiyarabye ubuvuga twinteganye zacu. Ituyumvira ko nahuye n'amahano menshi. Iyo bintaye ubu n'ugushima. Ndashimiye Imana ko impaye umwana nanyweye imiti. Ngomedi banga na musone ibanga ry'agakiza twigishijwe n'abatanguriye. Hari abantu uyu munsi bahuye n'ibibazo bavuga ngo yanga ibisino bigumamo ngo nzihana, ariko bugicyaha kikigirana n'Imana n'igiharira. Narahuye n'amagambo menshi, imvura y'umuyaga n'iy'uruburiragwa, izuba ritakabaye riranyakira, ariko ndabwira Imana ati Imana nimba warantoye nije nkagukorera ndinde kumena ibanga ry'agakiza nka Samusoni kubera ibyahara. Ati kuko ninaneshwa nzosanga y'abahizi bihanganye. Imana yarambereye ku rugamba irambera ku izamu. Yesu nashimwe. Murabona ko uyu munsi nakikiye Imana yantwaye izi bikwiye. Ikishumbusha biva mu gusenga Daniyeli. Hari impamvu yatumye ndabwira mwita iryo zina. Narabwira Imana atari ko bijya badusomera bya Daniyeli muri Bibiliya ni by'ukuri yarabanye n'intambwe cyangwa n'ibintu by'ibitito bavuze muri Bibiliya. Tumva rero Mana gasangwa bijya badusomera rukuri. Ndazi ko nanjye mu nda yiwanje hari intambwe, ariko ndagomba ngo uzizibire iminwa uzama umwana muzima asobanutse akwiye atagira agasembwa. Ubu rero njana narabibonye ko ibyo badusomera rukuri. Ishe cyatumye ndamwitwa Daniyeli. Yesu nashimwe. Biva mu gusenga naribanye mu bitaro. Wadakunda banamubwira ati nguyu biva mu gusenga. Burya nje nsanga ryahindutse izina.
none rero ndashimiye Imana, ndashimiye abakozi b'Imana bambaye hafi, ndashimiye abafashije gusenga, ndashimiye umuntu wese yagize icyo akora ku bwacu akatwikorera umutwaro. Hariho abaseruka, hari n'abandi banihira mu ibanga. Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Na cyane cyane nibagiwe korale y'abamama. Uyu munsi jese nyitwa korale y'abamama, nahise numva mu mutima wanje ko haje irindi zina, ni korale ubumwe. Barazi igituma ndabivuze, ubwo bumwe buze bwameho nibuze buhere gushika bashitse mu ijuru Yesu akabahingira. Ndashimiye abakozi b'Imana bambaye hafi, ndashimiye umukozi w'Imana umubyeyi wacu pasiteri yambaye hafi y'Imana yarigisha nkiri umwana akambwira ati mwana, Imana yigize nini iba nini, uyigize idashoboye iba idashoboye. Yaranyigishije irambere Imana nini, yampaye umwana uyu munsi nanjye nkaba mpetse, ibibero byanje bikaba byarakikiye nk'abandi babyeyi. Yesu nashimwe. Maze kwibaruka Satani ntiyanezerewe, yakomeje gutonda urugamba murabizi, ariko ndabwira Imana tumva Mana, nimba ari wowe wakoresheje ba bantu bahandi indifunze amezi abiri ukabakoresha ukambaza ati mbega naguha umwana w'umuhungu uzomuzana kuri uyu musozi gushima, ntibari bazi ikirimwo. Tubaramuhaye rero ati none nibamujyana kumuhamba kuruhagarika, nzoza kuyora ari ryavu ryo kuruhagarika bari ryo ndajana mu rusengero ngo Imana yarampaye umwana. Imana irantabarira ngwanira, byari ibintu bitoroshe. Imana yacu nishimwe. Numva ntagiriye novuga intahe yanje ni ndende kuri gushima, ariko hari igihe numva nzoshinga intahe kuko byambereye birabire, uruzi ruruzura, ibifundira b'imifundi bigegene biratembanisha ngo bimitane, ariko Imana irandengera. Bakundwa, ndagomba kubabwira ngo mwizigire Imana mutayibangikanisha. Atakindi kintu usize ku ruhande, atakindi kintu uraba uvuga ati ni Imana ishoboye. Niwayigira ishoboye itogushoborera, niwayigira itabishoboye ntitoshobora. Mumere Imana yacu icyubahiro no kuvuga byinshi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero natwe nta byinshi twovuga, kuko tubivuze twahava turara ngaha, ahubwo gusa ni muhere Imana icyubahiro. Imana yarakoze, Imana nawe. Yesu nashimwe. Numva nanjye ntoreka kuvuga ibitangaza Imana yakoreye mutoya wanje. Ngomba kuvuga ikintu kimwe nabwiye Imana kandi uyu munsi yaragikoze. Sinzovyibagira, ndiko ndaja mu murima ngeze hakukuzi ka mukashu duhura n'umuntu. Arambwira ngo aho nyene uraretse mwene nyoka azopfa atavyaye. Ngo harya ntazovyara ngo bivanye n'iyi mvo n'iyi. Navuye aho ndiko ndarira gushika mu murima sinakoze. Ndabwira Imana ati Mana, nukuri muto wanje ni wamuha umwana, nzogushimira byimazeyo. Hanyuma uwundi munsi turi mu kaburanwa nk'uko abivuze, abaganga bagiye ahantu baravugana ibyiwe mw'ibanga, mugabo je ndabyumvise ibyo bavuze. Baca baravugana ati iyi ndigize kangahe ziguma zivayo, kandi ibyo tubona mu nda yiwe ni ibintu bitoroshe. Hanyuma rero abamama bari kumwe baca bavuga ati rero wamufasoni we babwira uyu ati tugutumire ko umuntu aguha umuti aho nyene uzobyara, ati nari kagenda uko tuzigera uheka. Ndamushimiye cyane, yabaye umukristo mwiza. Yababwiye ati nanisaha nihuruduka iveyo, ati hanyuma rero ibyo Imana yagombye nivyo mugaje sinzigera niyandurisha umuti. Namba narasengeye abandi bagatabagwa, nta kintu na kimwe nzigera nkora. Nca ndaryama nanje aho ndi ndavuga ati Imana shimwa ko agifise nako kantu ko kuvuga ibyo. Ndashimiye Imana kandi nawe nyene ndamushimira. Yesu amuhezagire cyane ko Imana yamuhaye umwana. Ndanezerewe cyane niyo ndiko ndamuraba, numva umunezero utagira ukungana. Yesu wacu nahabwa icyubahiro, mumfashe tumutarikira ibiganza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi amarero nanje ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Amarero numva umenga Yesu sinzi ukuntu nomuvuga, n'umugabo muremure mugaguke bwiwe sinzi ukuntu numva menga nomubabwiye, ariko muri mwese nta muntu atarabona Yesu, niba atarabona ibitangaza Imana yamukoreye. Ibintu Imana ikora ni byinshi. Yesu yadufashije kwizera akaba kikikibonye. Mwese nimumfashe tuzamurire ikiganza Imana yarakoze. Haleluya. Amen. Agenda abantu kujya mu izina rya Yesu. Nanjye nashatse gushima Imana kubeheruka mu gihe kiraho muri hako nigeze kuvuga ati niyo abandanye bikora tuzoyishima.
n'ubu nari ngeze aho ngira nshikane imisezerano Imana nihabwa icubahiro